Hello, good morning everyone. Yamboneza mwese bivanye naho muherereye. Je nitwa Kugurinzu muri nk'abanserukira EASTAFRI TV. Uno musi tuje kuvuga ku buryo bwisanzuye kugura inzu ngaha muri Canada kubera ni kibazo abantu benshi baguma bambaza. Shaka ndakivuge neza mu buryo bwisanzuye ku buryo umuntu wari wese ashobora gutora inyishu y'ikibazo ciwe abafise. Alors, kubatazi EASTAFRI TV irafise na consulting company, EASTAFRI Consulting, tukora muri technology, real estate development na finance. Nivyo dukoramo. Ukaba utaragira sabone, klika kuri sabone cankwe subscribe, hamugire comment, usharing iyi information ngomba ndabahereze n'abandi bantu bose boba bayikeneye. Alors, voilà. Kugura inzu muri Canada bipanze gute? Sinzi mu gihugu burimo nambo uherereye muri Etats-Unis canke muri Europe, sinzi ngene biba bipanze. Mugabo ngaha muri Canada ngomba ndababwire ku buryo bwisanzuye ngene bipanze. Kandi nahisemo kubivuga mu Kirundi kugira ntagetinge abarundi biwacu canke abanyarwanda canke abantu bose babumva ikirimi c'ikirundi tuja kuvuga uno munsi. Alors, kugura inzu muri Canada ikintu cambere ushobora kugufocusingako ukamekinga sure yuko uriko urakwirikira no kuraba les finances ziwawe. Kuraba les finances ziwawe ngaha muri Canada tout est contrôlé. Canada système yo muri Canada yubakiye kuri système de crédit. Ukuntu rero système yubatse baraguhereza n'amanota en fonction de comment tu es responsable uriko uradepense ku ma crédit baguhereza. Donc ico nico kintu cambere kuyo kwiyumviriza, est-ce que mpagaze hehe financièrement? Mvuze mpagaze hehe financièrement so kuvuga ngo ufise amafaranga ngahe ngugize iki c'est pas ça. Uhagaze hehe financièrement ni comment ou spending responsablement amanota yawe do credit ahagaze he. Ico nico kintu cambere ukwiye kuraba ukasesinga amakonte yose umaze kugurura ngaha muri Canada, aba amakado credit yaba madeni asanzwe yaba imiduga mugura, tu assess tout. Pourquoi? Ni kubera iki uza kwasesa ivyo bintu vyose? C'est parce que ratio d'endettement yawe iri très important. Iyo bariko barakarikira combien baguhereza kugira ushobore kwerekana yuko wafodinga iyo nzu uri kurarondera. Iyo tuvuze ratio d'endettement tuvuga ati pourcentage y'amadeni ufise par rapport ya income yawe, par rapport ya revenu yawe, niyo ratio d'endettement. Navuga yuko ukorera 5,000 ku kwezi barashobora kuraba ati afise amadeni ariha ku kwezi y'1,500. Bacha bafata 5,000 gukura mu 1,500 bacha baraba yusigaranye. Bacha bavuga ati urakenera kujya urakenera kugira ibi nebe tubona yuko amafaranga wosigarana iyi pourcentage ariyo turaba kugira dushobore kuraba ko twoguha amahera yo kugura inzu yiwawe. Donc ratio d'endettement très important. Iyo nayo bayikarikira ku ma crédit wawe. Nico nakubwiye yuko utegereza gutangurira ko ukasesinga les finances ziwawe. Maze kwasesinga les finances ziwawe ngaha muri Canada basigaye babitanga par free, so you don't have to pay anything. Urashobora kuraba credit score yawe, urashobora gukoresha borrower ukaraba credit score yawe ngene biba bimeze, ukaraba amakonte yose ufise. Ari ikintu kandi ndabahanura ifo kwijukira ku monitoringa vo score de crédit no mu mabanki yiwanyu barayibahereza iyo score de crédit, ukaraba n'amakonte abariko. Arumva hama ivyo ngene uyiduza canke uyimanura sivyo nza kuvuga uno munsi parce que narakoze video kuri ivyo. Utarabona iyo video urabe mu video twashizeko hariho ibintu vyerekeye credit score, urashobora kwiga ukaraba ngene wabiduza canke wabigira neza. Alors nariko mvuga ngene wasesinga uri kuri imvira d'abord kugura inzu, wasesinga tes finances, assessing your finances. Nivyo uraba ibi niko navuga nivyo utegereza kuraba ukaraba ati mpagaze au niveau y'amanota de crédit, ratio d'endettement yanje iri hehe, est-ce que mfise amadeni menshi par rapport ya income. Kandi iyo bariko bararaba income bararaba total familial, baraba income ya famille yose. Wanashima ngaha muri Canada kubera barabariha amahera y'abana, barashira mu amafaranga y'abana, bakaraba tout le total, bakaraba ati c'est combien wewe ushobora ku qualifier ku nzu. Alors, umaze kwasesinga tes finances, ukasesinga score de crédit wawe, amanota ufise yingene uri responsable mu guspendinga. Ngaha muri Canada ni societe yubakiye kuri trust, kuri responsabilité yingene madeni baguhereza uyishura neza. C'est ça societe muri Canada. Ico urakiraba ukacesinga ukaraba uhagaze. Usanze harimo agahengwe, harimo utunenge
ifo kubanza gukosora utwo tunenge, ifo kubanza ku building up imbere yuko utangura kwiyumvira ngo ngura inzu ngiriki no. Voilà. Ikintu ca kabiri uri kurasesinga muri iyo finance yiwawe kiri muri financial assessment imbere yuko wiyumvira kugura inzu, ikintu urabamo cane no kuraba yuko udafata amadeni azimvye azotuma aduza cane ratio d'endettement yiwawe ugasanga bitumye udakarifye. Abantu benshi ngaha muri Canada baraza kuko tuba tuvuye mu bihugu vyo muri Afrika, duba dutwara amatoyota nta miduga ntaki, ukaza ngaha muri Canada baraguha ideni ry'imodoka ales mugabo en fonction ya revenu yiwawe. Abantu benshi rero bakaca baja muri luxe yo gufata ideni ry'imodoka rinini. Je vous garantis udafise income iri steady, income imeze neza ngaha muri Canada ni kuva ku bihumbi 150 kuduga urumva ku mwaka. Iyo income utayifise naho nyene bivanye n'ivyo ugomba kugura inzu zimvye barabiraba. Bararaba est-ce que your income avec des ufise. Alors pour vous conseiller yuko il faut jamais acheter imodoka izimvye cyane imbere yuko ugura asset yawe ya mbere ikomeye mu buzima ariyo inzu. Ukaba ufise iyo programme narababwiye yuko the deal or the goal wari wese ntategeza kugura inzu ngaha muri Canada kugira tunge. Urumva iyo ni mentalite y'abantu bata how to ngene ushobora ku increasing your finances without having to buy a house. Hari ibindi bintu vyinshi ushobora gukora ugatunga, notamment trading, notamment kugura ama stock, les options, les investissements ici et là ugasanga uratunza. Hari abantu benshi ba prefer gupanga wanashima oriye kugura parce que ari ikintu abantu batazi uri kuragura inzu. Abantu benshi bibaza yuko uguze inzu urashobora kubona uri kurariha loyer, fata uriha loyer ya $2000 par mois ugaca bibwira none ko nshobora kuriha loyer ya $2000 par mois n'inzu no yigura nkayiri. Mais c'est pas ça, parce que inzu ça vient avec d'autres responsabilités financières, à ma maintenance y'inzu, à ma taxe municipale, à ma taxe scolaire et tout ça combiné utusanga uri kurariha amahera menshi ku kwezi cankwe ku mwaka uravye tout ce que la maison va te consommer. Nico gituma rero ntitwokwihenda, les informations ziri clair, clean, fiable muzisanga ngaha muri EASTAFRI Consulting, EASTAFRI TV niyo ibibazanira ikabibabwira neza atakantu twinyegereje, atakantu twisigarije, parce que notre but niyo kubafasha kugira mutera imbere. À la fin de la journée, ivyo dukora vyose mu consulting vyose, the core value ni ku making sure yuko you guys mwebwe wewe uri kurankurikira uba much more financially successful. Nivyo tuba turiko turavuga, nivyo tuba turiko turakora kugira à la fin de la journée niyo goal tuba dushaka yuko wachivinga. Alors voilà, turavuze ati nimugure ikintu c'ideni rinini usanga ugiye kugura imodoka y'ibihumbi 30-50 utaragura inzu yawe wifuza kandi ufise umuryango, cankwe ukajana n'amasantima ngo urumva ngo iyi modoka ngo bimeze nuko ndayikeneye ngo, parce que ici au Canada aussi il faut savoir que la voiture ni nka première nécessité. Udafise imodoka ngahanye ni nkuko udashobora gufonctionner, parce que tout est voiture, tout hariyo n'abantu batungiye muri transport bagira ama livraison za Amazon, bagira ama livraison y'abantu apana ama livraison y'abantu, je m'excuse, bagira ama delivery, bagira ama transport y'abantu muri healthcare, muri industrie sanzwe transport. Donc nous voyons que imodoka c'est vrai, c'est une première nécessité ici au Canada, mais il faut savoir comment jongler. Ukagira ati priorité, c'est quoi la priorité? Nababwi ufise priorité yuko à tout prix tu dois acheter une maison. Donc il faut laisser tous ces dettes zinini zizoza kugabanya ratio d'endettement yawe. Voilà. Iyo rero umaze kwimvira gutyo nukuvuga uri muri ya mindset, uri muri mindset yo ku assessinga your financial capacity. Urumva nivyo uri kuriyumvira, nivyo uri kuraraba, uri kurasessinga te finance, kuraraba ama score de credit yawe ngena meze, uri kuraraba ama account yawe ngena meze, kuraraba ko atahantu barakurenganije uravye kuri score de credit wawe. Nk'ubu ugure muri banki yawe ukaja kuri credit score cyangwa ukaja kuri borrower ukaregister ukaja kuri credit score, and then ugasanga ari ahantu bakurenganije, ari konti utazi, hari iki you can dispute it. Urashobora kubi disputing directement na TransUnion cyangwa Equifax, and then baka removing. Otherwise it's gonna take 7 years
for that thing to be taken away. Ikindi kintu, avoid collections, avoid missing payments, because that's gonna ruin your credit score as well, which gonna prevent you, bizotuma bikubuza kwa accessinga your future asset. Tukaba turiko tuvuga Inzu. For those who don't know me, encore une fois, mon nom c'est Audrey, je représente EASTAFRI TV, nitwa Audrey, aba représenta EASTAFRI TV. EASTAFRI Consulting, ndiko ndabazanira les informations ziri clair, clean et fiable. Voilà. Twavuze wasesinze your financial capacity, your loan, ingene bimeze. Twavuze no kudafata amadeni manini imbere yuko wachivinga your high priority asset. Ivyo rero maze kubiraba ukabona aho uhagaze, hari ikintu kigoye mu abantu, hari ikintu ngaha muri Canada kigoye. Umuntu wari we wese ufise amahera utayafise, you get stuck. How do you get stuck? Deposit. Hiya ngaha muri Canada ntibazo babeshe ngo mazungu na madeni, ibintu byose na madeni. You have to have deposit. Urategeza kuba ufise depot y'inzu ugomba ugure. Iyo depot baraba, c'est vrai, le minimum ni 5%. Mugabo jewe ce que je conseille à mes clients cyangwa abantu duhurira muri finance, babwira ati ushobora kuriha jusqu'à 20%, c'est mieux parce que tu économises ariya mahera uca wekonomiza ya assurance. Ayo mafaranga ushobora kuyevita ugashobora kuriha 20% de deposit, c'est bien. Mugabo 20% ugiye kugura inzu ngaha izimbutse cyane usanga ari le minimum urashobora kuronka nk'iya $350,000, 400,000, ubu zaraduze ni menshi. Ayo mafaranga nko mu Burundi tuvuze inzu ya $350,000, on parle de 1 milliard et quelque chose de francs. Kandi ngaha anye ntaguhereza inzu ya hatari, aguhereza inzu 3 chambres, salon, cuisine, très basique. Ukaca spendinga à $350,000 kugira uronka ukazu kari basique aho kika umusayi. Alors, donc deposit ibiri très douloureux kugira uyironke. Voilà. Ama recherche yabaye, ama recherche ariko araba mu banque pour le moment, bariko barabona pour les jeunes moins de 30 ans, moins de 35 ans, wanashaka imbere yuko bashikira mu 40 ans. Ama recherche ariko araba ngaho mu banki yo muri Canada bavuga yuko c'est quasiment impossible yuko abo bajene baronka deposit parce que income yabo n'ingene babayeho n'ingene ubuzima buzimvye, inflation et tout, ça leur permet pas d'économiser kugira bashobore gusavinga for deposit. Ce qui s'est en train de se passer nuko usanga mu mazu yabo bariko baragura ivyo bariko baragura amazu baronka parent support, which is okay, you know, because that's why family is there. Baca baronka support y'aba parents babo, bakaronka support y'aba friends and family kugira bashobore gupushinga barabe ko bokwalifya ku ideni baronke naho ka deposit. Ama recherche menshi mwo biraba mu mabanki yose ngaha muri Canada, abantu bariko baragura amazu b'aba jeunes moins de 40 à 35 ans usanga bategereza parce que c'est quasiment impossible yuko abantu ba savinga kugira uronke deposit ya $400,000. Naho yo bari yo 5%, ça devient vraiment un casse-tête parce que tu as une vie à vivre. Uri kuragura inzu ntibisigura kuca ureka kuriha loyer, ntibisigura kuca ureka kurya, ntibisigura kuca ureka kuja ku kazi, carburant. Ubu igitoro carazimvye ni hose. Mu Burundi ntimugire ikibazo, mugabo twebwe ngaha bizohera vuba. Mu Burundi nuko bimaze imyaka 5. Nimugire ikibazo, mugabo carazimvye igitoro hose. Ubu unye turagenda karaba tukava nk'abantu baba nko muri Québec, tukava muri Québec tukaja kukinyo muri Ontario parce que c'est un peu moins cher. Donc tout ça n'ubuzima ngene bwo kabura groceries, ibintu aho rugura $100 ubugura nk'udupashashe 3 pour $100. Inyama végétarien akanyama twarahevye. Alors c'est ça bigaca bituma rero ça rend vraiment ibituma biba très difficile kugira abantu baronke deposit. Ndiko ndababwira ko nje kuba yagira ingene bimeze mu buryo bwisanzuye kugira umuntu agure inzu. Alors wagize financial assessment, wagize bijya byose navuze ubwa mbere, now ugeze kuri deposit. How can you have, aho no kuvuga yuko nuratangura na processus yo kwiyanganja pour acheter une maison. Wrong. Imana irahezagiye fata kushobora kuronka 5% de depot. Wagize assessment ya finances, wagize iki tout ça la. Imana irahezagiye uronka 5% de depot. Ushaka gutangura iyo processus yo kugura inzu. Qu'est-ce qui va se passer? Ni giki twebwe duhanura abantu ku maximiza baga shopping around, ntiwishira umugozi mu izosi gugura ikintu kizimvye kizotuma utabaho, kizotuma umukora
kugira urihe ari ugitangura vyanashoboka bigushobokera ufise iyo financial mentality yo kuvuga ati reka mbone kure bikukundiye gura inzu ya mbere for rental income. Urumva ntuje no kuyiba mwana shaka urabe ngene tu peux générer aka income à travers cette maison. Hama c'est ça qui va t'aider à t'épanouir. Ushobora kwiyepanwisa ugure n'izindi yindi meze neza. Rental income urashobora kuraba nk'abantu bafise uburyo ugahera kuri triplex par exemple cyangwa kondo amakondo. Urumva ubu hariho programme ya gouvernement ushobora gufata ideni ry'umuriyoni n'500 ukayiriha pendant 50, ça devient quasiment moins cher. Iyo nzu yishize kuri marché ukayigira rental income bituma generating profit à la fin de l'année wakuyemo tous les dépenses ugasanga urashiganye 40 de profit ku nzu kandi bandanduga equité. Donc c'est quelque chose de bien. Le problème avec le programme et le gouvernement nuko ça demande quand même des dépôts élevés parce que abari inzu y'amahera menshi mugabo abari inzu business massive n'abantu bashobora kuja hamwe bakanayigura wanashima. C'est ce qu'on est en train de conseiller abantu badukurikirana n'aba client biwacu ushobora guronka dépôt y'ibihumbi 190,000 utayaronse mugashira hamwe mu kubaka ikintu massive mukagenera income à 50 ntimuzopfa muzoguma murya ni revenu gumiza kandi equité y'iyo nzu ikaguma iduka. Ça abantu benshi babikora parce que comme je suis en train de le dire dépôt c'est quasiment casse-tête, ça casse-tête franchement parce que nkuko nababwiye on continue nos vies, on continue à vivre, on a des familles à prendre en charge, on a des factures qui s'arrêtent pas, les assurances, les internet, les tout. Isinga muri Canada usohotse hanze ingodi iguma iva maraso you step outside, you start spending. C'est nivyo biriko biraba ku isi yose mugabo c'est juste pour vous dire muri processus yaguye ngene ushobora kwachivinga kugura inzu. Alors fata rero manera heza gira ushobora kuronka ako ka dépôt ka 5%. Aho nukuvuga nturatangura processus byo kugura inzu urashoboye kuronka ako ka dépôt ka 5%. Hama urotsa ako ka dépôt ka 5% ukavuga ati OK nifuza inzu yangahe rero. Ce qu'on vous conseille ngaha muri EASTAFRI Consulting, EASTAFRI TV, start your process as soon as possible. Sinzi ko twumvikana ngaha. Tangura processus ubwo nyene yo kugura inzu. Ngene utangura processus yo kugura inzu curondera umu agent immobilier ukamubwira uti mutamufise murashobora kuncontacta jewe ndashobora kubahereza umuntu ari fiable n'aba financier babahereza amafaranga mumwifuza. Umaze gucontacta rero l'agent immobilier cumubwira ati OK je bimeze gute nuko wowe waramaze kugira assessment ziwawe uraza hogejeje, then you start the process, right? Ivyo nivyo tubakonseil. Mwibuka ivyo navuze byose by'amadeni y'imiduga. Now we are here, you starting the process. When you start the process uburiko ubutanguye kuraba ati how much can I get approved, pre-approved, na mahera angana gute banki yompereza. Banki rero iriko iragira assessment y'amafaranga yobahereza iraraba na risk appetite yayo, ikaraba na ikagira na stress assessment kuri wewe kuri revenue bufise ukavuga ati est-ce que umuntu habaye inflation habaye iki shock économique yo shobora kubandanya ariha iyi nzu. Voilà. Les maths ziri très simple ntinjiye muri tous les détails. Nukuvuga baraba revenu total ya ménage yiwawe. Fata nka revenu ikorera $150,000, ménage ikorera $150,000, washize mu mahera y'abana utwo hirya no hino urashoboye gupruva yuko ukorera $150,000. Baca bafata ayo $150,000 bagakuramwo amadeni yose uriha par mois. Combien ça te coûte les dettes que tu payes par mois. Bamaze kuraba ayo madeni yose baca bavuga ati OK ya $150,000 ukorera ku kwezi mpambe ku mwaka dukuyemo amadeni usigarana $130,000. Nukuvuga yuko urafise amadeni ya $20,000 uriha ca dukuramo iyo revenu yose ucusanga usigaranye $130,000 tuza gukonta ko ari revenu grosse wewe uronka muri famille yiwawe. Ivyo rero bamaze kubiharura gutya cavuga ati OK iyi niyo revenu ufise. Iyo revenu ari ufise baca bafata ati x4 aya niyo mahera dushobora kuguha. Ivyo navyo nyene babikora mu gihe basanze uhagaze neza muri credit score yawe, atama collections ufise ibintu utarishe, basanze hari akantu utarariha ashaka bari gouvernement uheranye amataxe uheranye akana kereko kose gashake kabera kakera bakubwira ati go
go fix it. So that's why natangwe ndababwira financial assessment first yiwawe ku buryo bitazogutuma uteba ukagira financial assessment ukabuli clean, right? Encore une fois, mon nom c'est Audrey, je représente EASTAFRI TV. Turinga kugira tubabwire les informations ziri fiable, clean et clair kugira tubafashe. At the end of the day, it is our goal to make sure that you are financially successful. Voilà, bagacha kugira ati aya yiroveni rero ufise twakuyemo n'amadeni x4, c'est ça l'argent qu'on peut te prêter. Aya niyo dushobora kuguhereza. Pre-approved. Ikintu ca mbere utanguye processus akubaza ati tugende turabe how much you can afford, how much you can be pre-approved for. Maze kukubwira how much you can be pre-approved, urashobora iryo kete ukarishira ahantu keke parka ati oh, now I know what? I know my budget. Ndazi budget wanje. Voilà. When you know your budget, then you shop around. Kugira umuntu uzi budget ugiye kugura ikintu cyacu cyose, ugiye kugura couch ukavuga ati sindenze 2,000, start shopping around the brick Lyons, uvuga ati ndabira ukaraba ama couch ya 1,500, 1,800, 950 kugira you stay within the budget. Inzu c'est la même chose. Alors, when you're shopping, key thing to consider before anything else, ikintu ushobora gukonsidera uri kuragura inzu imbere y'ikintu cyarico cyose. Hear me well. Umviriza neza. Ikintu ca mbere ukonsidera uri kuragura inzu imbere y'ikintu cyarico cyose kiri prime ku buryo is the location. Where are you buying your house? Birakomeye. Parce que the location is going to determine how long you're going to stay in that house. It's going to determine the equity. It's going to determine how much you're going to profit on that house in the long run. Location. Tell me the location. All right? So, umaze kuvuga ati location wanje naha shaka. Kandi ntimunyumve nabi, location hari n'igihe ubushaka ahantu hari VIP, hari prime, mugabo gacu usanga uburyo bwawe ntibugupermeta. Fata ubwo buryo bwawe ubufise ubuvyaza umusaruro urabe aka location kari prime bivanye n'ubwo buryo ufise. It's okay. It's all good. Nobody nitunganya ma revenue, nitunganya ma income, kandi sitwe twabiremye uko. All we can do is to try our best and keep maximizing our income and revenue to achieve our better self. That's it. That's all we can do. So, fata udashobora kugura muri prime location uraba ahantu hari en fonction ya revenu y'amahera wabaye pre-approved, urabe location ahantu shoboka kumakinga sense. Parce que urashobora kugura ahantu inzu ugasanga hari amacrime menshi, hari amaviole menshi, hari ibintu vyose bitaja ntibize, hamwe naho winjira muri iyo nzu bakubwiye history of that location ucamba ati wapi from. Fata nk'umuntu agura inzu muri Ottawa akaca yigura nko muri Vanier par exemple, urumva hariho ibintu rero considera ikintu ca mbere na mbere location. Umaze guconsidera location, merci beaucoup. On va continuer la vidéo. Tuzobandanya tubabwira video tugarukije kuri location. Tuzobandanya tubasigurira tubabwira comment, share and subscribe. Ufise ikibazo uzoturondere mugabo to be continued. Thank you very much. Bye.